Halo sheri. Meze neza. Aho mu gihugu muri Canada gute? Ni sawa meze neza nawe. Naye ndaho ndashima. Nawe wanzinduki. Shushu cyane ngiva ukazi ndarushe. Ndazimwe ko ari mu gatondo he. Bone yo nari nkivyuka mu kanya nagomba nitegure gusa hari ibintu nari nkiraba mu mashini. Ubwo ntawe tabuje itike ifise amasikari menshi. Ndawukumbuye nukuri sije ndi bubona urashitse. Oya tugomba tubonane nanje ndagukumbuye. Ndagukumbuye ariko Imana yabikoze tugomba tubonane. Sivyo none. Okay shushu hama nukuri. Ya mafaranga wandunkira. Za miliyoni 300 narazubakishije neza cyane inzu nziza kandi yakarorero kabisa. Uhaciye wese arashima nukuri uzoshima nawe kandi azonezerwa. Uzobona ko ndi umuntu w'umutima antuka. Ego. Ahubwo reka nitegure kubera ko urabona ibintu by'urugendo urabizi nawe. Biragoye reka nangure kwitegura kwikare ndaza kukumenyesha aho nzoba ngeze. Sawa. Okay. Okay, basi gira basi ningonga basi. Sawa. Urabona ivyo wahoreye karibu. Wahoreye ibiki? Karibu. Ariko vrema. Terence. Kubera ko wahoreye ibintu nk'ibyo. Cyo nkashika kuri airport ngaba umuntu anyakira. Na uri ngaha vrema. Naguhamagaruka ukanga kunyitaba. Pourquoi tu m'as pas répondu? Excusez-moi. Cette téléphone yari kuri charge. Mbonye appel yawe niba. Ariko nukuri. Ivyo nkoreye nukuri ntivyari bikwiye kubihorera. Nagusabye imbabazi kandi cyane gose. Terence. Ujya ninde? Sheri uyu ninde? Be kutamuhaye karibu. Kwa? Terence. Ibi nivyo wangiriye. Ko kutamushikanye. Vani. Kuko utamushikanye. Vani, tira. Nyumviriza, Kwari kararira. Wararongoye. Nibiki? Reka iyi niyo nzu yanje nubatse. Ucuyizana mu mugore. Excusez-moi. Amafaranga yose narungitse kubakisha inzu yanje. Uco Ibi kumbwira byose uko byagenze. Nico gituma wangiriye ibintu nk'ivyo ngaguhamagara ukanga kunyitaba. Terence. Nasabye imbabazi nyinshi cyane. Inyuma y'ivyo ngomba ko tuyaga byishije nawe. Excusez-moi. Nibiki? Ibi nibiki?
Ibi ni biki? Vani, reka nawe kungora. Ndiko ndakugora gute kandi ko ndakubaza ivyo ari byo? Ndiko ndakugora gute? Terasi Imana iguha umugisha cyane. Sindavyumva nibikonkoreye. Yagukoreye iki? Kutansigurira we ni Vani. Mbwira n'ibiki cyabaye. Biraryoshe cyane iyo ukunze nawe ugakundwa wisanga mu kibanza ukwiriye kubamo, umutima uratekana, ubuzima bukaryoha. Wanyihakanye untera amarira waruciye imizi, wanyihakanye untera amarira waruciye imizi. Impeta yanje wambaye je ndicuza, n'umwanya wanje watakaye ndicuzayo. Warambabaje narababaye, warambabaje narababaye. Nibiki madamu, byagenze gute madamu, byagenze gute? Nari muri dushe so cyane ikintu kibomanya, ngiye kuraba sanga telefone yanje n'isakoshi yanje amahera yose barabitwaye. Mungu wangu we, mugivyo nta nivyo twari tumenyereye ngaha n'ukuri. N'ukuri sinibaza. Jewe birabaye n'ukuri kuri Imana. Namuntu yaciye ngaha. Ego hari umuntu mbonye w'umudamu asohotse nk'uku gatoya naye ndi mu bintu by'iwanje. Sinzi ko ari we yoba bitwaye. Je suis foutio! Je suis foutio! Oh, je suis foutio! Je suis foutio! Je suis foutio! Oh, Jésus! Aide-moi!
Sa jewe nabonye murenganya muje nacavuga ngo ndabakurikire kumbure hari icyo mwomari. Ntakora ngari ufite kibazo. Je ndashonje maze iminsi ntarya nariya kumbati gusa rero numva inzara nyinshi. Uresa usira amafunguro kandi Yakoze. kare sanzira gira funguro mbatanga. Yakoze. Campur sana. Bo twateye dufungura twidondoranye mwitwa bande? Je nitwa Sanzima ngaho hepfo. Sandi wanga hafi. Yego. Oh. Bon musanzwe sister kini kibanza ciwanje pana iwanje ariko naho nkunda guteramira ndakunda kuba ndateramiye harakawifi kameze neza mbese wicaye ariko uratekereza uri freshing ubwenge hameze neza cyane rwose. Exa nkuko hansanze sikuvuga ko nkunda kwicara jenye sindabikunda nzi kuri ntaho nashaka umuntu wa turi kumwe bo shora gukompleta my day yanje sinzi nkubu kubera ufite ikibazo sinzi ko noza ndagufasha biciye mu iyo nzira kwaje muri cyo kibazo cy'umuntu nashaka kugira nze ndagufasha byoroshira hafi cyane rwose nkakumva ukanyumva bintu nk'ibyo. Merci beaucoup. Ndagiye cyane rwose. Bo sinzi ko babitahuye. Aya sindatahura neza. Nashatse kuvuga ko twokundana. Ubukoze. Nta kibazo. Merci beaucoup. Numva nezerewe cyane rwose. Bon sinzi ko mfite akanimero ka telefone. Aya na telefone mfise. Okay nta ngorane. Ndaza kwandikira yanje ku rupapuro. Ariko nari nifuje ko ejo muza kunda ndamutse tukayaga. Ko ngani tuhayaga ibintu byinshi. Nkamenya byinshi byawe najukamenya ibyanje. Bizohimbara cyane rwose. Yego nzo. Merci beaucoup ndanezerewe cyane rwose. Bon turashobora kugenda rero kugira ngo nshano kuri kese kuri facture. Sawa. Niko. Oya bro. Bro njoo basi. Unafanya nini? Tunzingo kidomo. Ulikuwa msubuko? Tunzingo kile Ngoma ni dili waje. Madiria. Nabeba bibia. Sasa. Ndakuchinyuma wihanga. Naelewa. Kirundi ngo kuchinyuma nikos. Urazi sana ne? Wa. Sasa biko anyarusa. Jeni fashion. Ndimi suku mubitsi kino masarize ndamuki. Sasa. Sasa kundi muhari bro, je urazi. Urumva. Jewe ni service. Yabaye unzindukije muri iki gitondo. Ejo ni kuri kakabari ngaha. Hamwe kamwe gashasha. Kasuku nikose. Hamudada yansanze. Kandi urazi ko abadada batangwa nabi. Furo winga bwa. Sasa amaze kuhansanga azasaba umusada ibyo kunywa soda cyo kurya menga nafise inzara ngabo rero
twaravuganye naramuhaye map kategereza kuza ngaha aha tuba ha yaza kuba cyo nyine bisanzwe nyine gusa ikintu ngomba ndagusaba umusada mbona hano turabaye neza sasa tugenda ku target umwana ashaka aduze ngaha amahama ari iminsi 3 tu kandi cyabyo iki kibazo ucuwe fasta kuno munsi nyine araza rero masatwe twavuganye nkaya nyine we kuri kurambwira ngo azomara iminsi 3 hano nanje nzoba mbahe iminsi 3 bon nicyo nashatse tuvuganire iyo niyo point ya sasa nzoba mbahe ko je maze ntakitaha mbwira nemeye mvuga ati bro twopangana inzu nzoriha igice nawe uri ikindi kugira ngo mbone ko mvuye imbere abajya abana yabajya abasista baguma barira bagiboroga sawa nakumvise hano none ahandi hano canje izo 3 jours ubuzere bahandi ifenta cyane 3 jours turabona kukutse 3 jours nibisanze ngo ushobora gutana ifunguro zose tukamara 3 jours tutaba ngaha sasa icyo nshaka tuvugane arashobora kudata arashobora kumengura kambutse arashobora kudataha cyo byumva kwanze icyo ndiko ndavuga azavuga ko musubiza kuri cya gitanda ndara pana ntiyari bwaze ngaha umusemo usanga mara gusaba service umara maze ngaha je shaka tuzamara 3 jours hama twese tuharara na general apana nibyo kunda we kuvuga icyo gihe uzoca usepa ikibaho urashaka kwifetana apana reka gukazi ikibaho misi toki hapa aha niho ndigira amafaranga aha niho nziga buri kintu cyose umbwiye rero ngo yerera kunyereza kuri umwana w'umukobwa never yanse bro nyumviriza ibintu bisanzwe urusha umutwe bisanzwe twajuro misi 3 sawa kuri misi 3 rero yumba 30 fye biravuye ko kuri sambire ndi nzori ibihumbi 70 ndabera ari kuba kandi jenzo 30 byo misi 3 zoca ndera ibihumbi 70 y'ukwezi je ntangorane je nagutangwe nta rero izo 3 jours muri nzogaruka nganda ku telefone ntangorane gusa nahombe abandi bakuza nahombe umvirize none nkingira gute twaravuga nimba ubyemeye ahubwo umviriza kandi ntukoreko habaye umviriza ndakubwiye Jesse ndi shushu wawe kandi ribijyanye umumpamagara ngo shushu urabyumva ibyo mwavuze byose nabyumvise wabyumvise gute kandi ushitse twavuze ibiki ushitse ubunyene sheri habaye nshitse ubu je maze iminota 30 ndi ngaha navuze ati reka manze ntekereze kubera numvise muri ko muvuga ibinyerekeye numva ibyo muri ko muravuga byose nabyumvise ubu rero zijyanjye wanguriye nijya fana wanguriye nibyo bituma umpangira imigambi yo kumarana iminsi 3 jewe apana sheri kuba naragufashije nkagufana nkabura ibyo kujya byari ibintu bisanzwe n'umutima ugisanzwe ku abandi bantu please kari mu nzu sheri navuze ati ntunyegere umviriza ndakubwira iyo mipango yawe kuri jewe wananiwe kujya kuntu abakobwa binjira umwe yinjira undi asohoka byose nabyumvise iwanje suko bimeze umbwire ubu nyene shora kugusubiza amahera yawe burya umuntu wese asaba aca bigikoresho cy'umuntu yasavye niko ndakubwiza je ndakubwiye ati kujya wambonye namba naragusabye ndi umuntu niyubashe nuko hari ibintu byanshikiye nanje sinifuza ko byonshikira guhera uno munsi aho wamenyeye bihajya bihereye uno munsi umviriza ndakubwira ijambo rya nyuma kandi rifatanye n'impanuro iyo ngeso yawe utayihevye aho uri kugenda ugana ni mu mwijima si mu muco nyumviriza abantu oi yo Nigenze kuti. Mimi nakwambia. Hoa. Bosi kibazo kutarongora, sikibazo kutarongora. No, urongora kuko ibintu mwumvise hariya no gutarabimbwira. Mejo. Ntabwo ndagira gusa bwafuso mo. Nyatumvise. Mama, bijya byose twavuga guhera ku ntangi ibintu sinzi ku muzo se pas 3 jours byose. Ubu rero abantu basari ikora kusubiye. Ndamara mahema.
yari yafashe ari serious ko numvise nduru mujyana kujya kwinyuma isangame ntabisanga cyacika mu urabona bijya just twavuganye kuva mu ntango umuntu azomara 3 jours cyose zahira akiyaho turavuze nk'iminota 10 ari hazi yajya ko niyo nivo mutego yafashe hagire gusa ikintu nakubwira uwo mukobwa ntari gusa ngerageje kuba bijya bintu watanguye umbwira ngo yaje yigwarisha no mu bana iyo ndayimoni niba bari standards ituma kurondera abantu kugira ngo uzi ko bisigaye ikora cyane ibintu byo gusambanya iyo banagenda mu cyumba kubita amasengesho kandi rero wisonzesheje kuko nta kuntu twaba turiko turamuvuga akaba yamaze kushika ngaho ivyo bintu bumva ari gusa iyo ni ndayimoni baba yangu kero banezerewe za 30 minutes yaka nta kintu kimbabaje nk'icyo bwana nurabona ese arutiriye Oya. Ngira tugire ko inda iri he niko ushaka nkora kugira ngo inyishu ya vrenda yironke apani buri kurambarira ngo nariko ndagutestinga please and please okay banyumvise ntumbarire vya testingation ivyo navyo nshaka kumva aya Ivyo nakubwiye ntibitahuritse. byagute Nakubwiye yuko ndavuye ku mugenzi wanje yahemukiwe. Urumva barasoka ni mu make hama arambwira hayizigira mbwati nika bwa bundi ndafisira. Umeka ati sa ivyo ni biki? Iyo ndakuraho ntumbwire je no ntawo tuzina jo aramihakana. Cyangwa se bimbe isomo ndavuga okay. Ibi namba byawe ku mugenzi wanje. Ushobora no kuba kuri jewe. izo fyoto zawe zigarukira aho nyene izo nyishu zawe ntazona gusavye z'ububesha z'ubu escrone Ushaka ndavuga gute? kimya vuga ibisobanutse ndagutahure Nakubwiye ko nashatse kumutesta. Kujya byashikiye mugenzi wanje. Nanje bitazonshikira ngo mbe deshimye nyuma. ahubwo washatse kubivamo ntiwashatse contesting washatse kubivamo ubura inzira abakobwa muraducanga cyane mu mitwe mara vizinda mara nayo vise mara vizinda mara piyeje namna gani piyeje vitu gani jewe mvuze ngo wamwigeme wa Matiyasi nshaka kumbwiza ukuri aho inda yanje yanyuze Warayibonye. Shirr. Icho no gusaba nuko wumva mu maso umeanza kunishisha. Toka nje. No, Monya. Nta kintu na kimwe ushobora kumbara. Twende. Uzogaruka umwana w'iwanje umuzanye hoshi. Hanze. Umviriza wa muko. We. So. Ushobora kumbarira. Nta kintu na kimwe ushobora kumbarira. Umviriza manze ndakubwira ikintu kimwe. Imbere yuko ushwiragira wewe ni gute woshobora gukurayo inda yiwanje umwana atari wewe uwo musumiye wabigenjeje gute wavyigijwe na mbariraho umwana ari setu Nakubwiye byose ingene byagenze. Kandi nagusabye imbabazi nyinshi ndakubwiye ko malgré byo twaciyemo byose byose tutuma dushobora gutandukana. dukora iki Ikwe cyo gushobora gusubize y'uwundi wo kwande indo subira kuraza amajoro ya garatwi uwo baraba ingene mwimonora yo kwibaza ko sha natari kabisa ico ndagusavye ahi wanje uhagira ibwishwa nibaza ko wanyumvise irukanara umbafu rangi gisaka biraryoshe cyane
iyo ukunze nawe ugakundwa wisanga mu kibanza ukwiriye kubamo, umutima uratekana, ubuzima bukaryoha. Wanyihakanye untera amarira, waruciye imizi. Wanyihakanye untera amarira, waruciye imizi. Impeta yanje wambaye je ndicuza, n'umwanya wanje watakaye ndicuzayo. Warambabaje narababaye, warambabaje narababaye.